Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Aka ni kakanya keza ko kurikirana emission yanyu ya Look Sports dushikirizwa na jewe ngurirwa kurinda Enedara ndi kumwe na mugenzi wanje Alain Loris. Eka tumuramutse. Reka nari ndakuramutse Dahle, reka ndamutse n'abakunzi ba Look Sports kuri Look Media ndatwoma muri benshi cyane ku munsi wa gatanu canke ku munsi wa mbere tuba turi kumwe namwe muri benshi ndabaramutse kandi ndabaha ikaze. Yego. Uno munsi muri ikiganiro turarabira hamwe urukino twari turenderanishika match ya basket classic kwese twaturenderanishika ihuza Urunani na Dynamo. Bega byo byagenze gute? Reka tubirabire hamwe. Urunani na Dynamo nkuko tumenyereye match irabwa n'abantu benshi ibirenderanishika muri basketball mu Burundi na cyane yuko urukino rwa mbere rwabahuza bari rwahagaritswe ku mvo z'imvura yiba bamaze guheza ibice bibiri ariko bashima kubandanya ku munsi wa Mungu uheze. Mbega Loris wewe wari ku match byo byagenze gute babibonye gute? Ni bya bindi bavuga ko urukino rwa Dynamo n'Urunani classique muri basketball ndundi ni match de l'année mu mpande zose ni classique mbere igira kabiri muri uno mwaka mbere igira gatatu iya mbere yabaye muri finale ya Coupe de l'Unité pour la diversité mu gikombe cyaje gutahukanwa no mu Urunani muri VBS urukino rwa mbere rwarabaye ariko ntirwahetse ariko twashoboye kuraba igice cya mbere cy'urwo rukino iminota 20 ya mbere twashoboye kuyiraba urukino rwaje guhagarara hagiye gutangura igice kigira kabiri muri phase hoto ku munsi w'ejo twaje kuraba undi rukino ubona ko ni urukino rw'Urunani na Dynamo ntigwigere rudeseva abantu bakora ona ku vibe ya mari vibe ambiance gumari ambiance ku makote yose aba kuba blues Urunani canke kuba vert n'umugo wa Dynamo ona ko ni ambiance gumari ambiance berekana ko match no mwaka muri no myaka Urunani na Dynamo bi representa image canke ishusho ya basketball ndundi ku munsi w'ejo rero nako nta exception yari hari kwari uko nyene ari ambiance nini cyane abona ko abantu bari benshi abakunzi b'Urunani abakunzi b'umugo wa Dynamo ni n'urukino rwari rubereye igisho cyane ku munsi w'ejo nubwo nsize yaje gutwara umugo wa Dynamo ntitwavuga ko n'umugo Urunani atacashoye kwerekana n'umugo Urunani wabona ko ishaka n'inguvu ni kwa kunyene wabona ko n'umugo waje gukina n'umugo wa Dynamo waje gukina inguvu ari zaziyene barondera ino victoire kuko nabona umunsi ko rivalite ihari irabera hajya mu kibuga ariko irabandaniriza inyuma y'ikibuga kandi iratangurira hajya mu kibuga ku bakinyi ku makipe n'ibiki ariko rivalite ikomeye iri ku bafans hagati y'umugo na Dynamo ubona ko match iheze hajya indwi yose yashobora guhera abafana b'umugo w'Urunani nta mahoro na make bafise amakritiki menshi ku ma group WhatsApp mu muri quartier mu bare muko murasangira amakritiki menshi niveau jabe we Dynamo ni uko nyene uvuga ngo hajya classique yaraheze kuri tele ariko no musi kwirabandanya mu majambo y'abafans nico cerekana amvuke classique ni match iri digne d'amvuke classique uvuga ngo Urunani na Dynamo dufatiye ku rukino rwo ku munsi w'ejo ku munsi w'ejo barana ko n'umugo wa Dynamo ndetse n'umugo Urunani byari zagenda zibangabanganye muri match gitanga Urunani rwaraje Dynamo yaraje imbere match kitangara baho Dynamo yatangira imbere mu matashika kuri 5 Urunani rwasubira imbere igice cya mbere kiza kurangira umugo Urunani uri imbere iyi difference notari yari 32-31 ndavyibuka neza ariko match iragaruka ntibuka ko n'umukino rwasivye mu rukino rwa Fazari urunyene guhagaritswe n'imvura match yari yaheze muri mita Urunani ruri imbere difference notari 25-24 ariko muri mita ya kabiri ku munsi w'ejo cyane muri 3e carte na 4e carte ubona ko umugo wa Dynamo waje ufise indi visage cyane muri defense ubona ko umugo wa Dynamo ari solide cyane defensive offensive nayo yarakomeye ariko defensive bari solide cyane twaje ko tubona Pranza witwa Joris witwa Gilbert Nijimbere yariko amukinisha kuri muri defense yacunze witwa Dikong ni elema nuvuga ngo irimo kuda cyane umugo Urunani Dikong n'umukinyi akomeye cyane ari bet no hari umugo wa Dynamo kuva agiye mu Urunani ubona ko arakunda gutsinda cyane umugo wa Dynamo ariko ku munsi w'ejo witwa Nijimbere Gilbert yarashoboye kumujyaha neza cyane muri defense ni Gilbert yaje gukina 4e carte afite amakosa ane muga iryo kosa rimwe yarashoboye kurijera match irahera adakwijije
ikindi twaje kwa tubona barabona ko muri ya defense nyene uwitwa Bujejeromis nawe nyene yari yashizwe ko uwitwa Etienne Tametongo ni plan defensive witwa Joris Ndumutima zaje kwesisa cyane kuri kote y'umugwi wa Dynamo defense yaje kwesisa ikindi kintu cyaje kuba kiresisa cyane cyatumye mbere ibana victoire ikomeye cyane ku mugwi wa Dynamo novuga ngo ni precision ku matire amatire d'oro ama 3 points baritsinda ama 3 points muri derrière quartier ama 3 points 8 cyangwa 5 pa ku mugwi wa Urunani ku mugwi wa Dynamo Urunani baje gutsinda 3 points muri derrière quartier zari zibiri zitwa Romis Bujeje hari chuma totono yatsinze zibiri cyangwa 3 zikurikirana Tametonga aratsinda Jogibert aratsinda ama 3 points ndiko mvuga ama 3 points ama deputy wala ko score yaciduga kandi yaduze mu gihe bikenewe kwiduga muri 4 carte wala ko Urunani byarabagoye kugaruka kandi bashobore kuhanversa ino score naza ko ku munsi weje muri en general umugwi wa Dynamo ni victoire iri mérité cyane gose ama credit kubitwa Joris Ndumutima n'umumenyereza bwa mbere sezi bitanga twavuga ati eske arafise niveau yo kuza kumetera uno mugwi gushobora kumetera Dynamo kuri niveau hejuru gushobora kurivariza no mugwi Urunani ubona ko Dynamo yari yatanguye na match ya mbere itsindwa n'umubareka twizeza yuko bizoza biragenda neza isufi ko abakinyi bamenyera nibuke ko yavuze ati abakinyi baramenyerana kandi no musana ko uvuga ko atabeshe nibaza ko arashaka kwerekana ama private bimwe nababwira sinababizi yego twavuga difference ya 14 points igiye kuboneka mu rukino 68 points kuri Dynamo 54 kuri Urunani novuga yuko ari difference y'amanota menshi ugiye kubiraba ni iki coba cyaratumye Urunani rutsindwa amanota nka yose na bigi urumva ko twabayivuze ka zibiri zagiye kurangira ari Urunani ruri hejuru notarimo ni novuga ko muri retour de vestiaire bagarutse bavuye muri mi-temps sinzi ko hari ama vestiaire hajya partem retour de vestiaire nuvuga ngo Dynamo yarahanforshije je defensif ya Dynamo yari solide gose ku rugero runini yari solide ku rugero runini ku mpande zose twaje ko tubona uwitwa Joris yaje kuba kinisha wa central cyakini Nyemeki yarakina mwaya muri awitwa Mark Kabanga ni umwana kiri muto muga kinye defense nziza cyane ku munsi w'ejo ubona ko yarashoboye kugerageza kubitwa Prosper Muhire uwamwita Prosper Muhire ubona ko yarashoboye kugerageza cyane ni umwe mu bapivu bagoye cyane gufata hano muri VBL witwa Prosper mugabo ubona ko Mark Kabanga yaragerageje cyane kote muri defense nyene sasha kuvuga ko Richard ubona ko ku munsi w'ejo offensivement yaratsinze amatashika kuri 6 nimba ntihenze 6 cyangwa 8 ariko nako apport yo muri defense yari apport ikomeye cyane gose namaze kuvuga Gilbert kuri Dikong yabona ko yagize defense iri exceptionnel bon tutari tunamuzi uno musero urabona ko umugwi wa Dynamo waraforije defense muri deuxième mi-temps arico cyaje kuba kirimita umugwi w'Urunani ku manota make cyane muri deuxième mi-temps ngo mitambe batsi defense score yabaye 68-54 nuvuga ngo muri mita ya kabiri Urunani gwaje gutsinda amanota 22 gusa wana ko n'amanota make ya parapo nuvuga ngo Joris yaraforije secteur defensif mu Dynamo ikindi nacyo cyaje gutuma indi facteur yaje gutuma Dynamo itsinda amanota menshi namaze kukivuga Dynamo yagize réussite y'amatire menshi cyane atwapo cyane Giberi nyinshi nka zibiri muri deuxième mi-temps Chuma ama 3 points Tametongi ama 3 points umva ngo ama réussite y'amatire yabaye menshi cyane kuri côté ya Dynamo par rapport yo kuri côté Urunani urukino rwarukomeye wahuza imigwi ibiri ikebana cyo gituma hariyo ni intensity muri ko murabona ubwabo umugwi wa Dynamo washoboye gutsinda kandi mbona no kukenza bakinya urukino rwiza bakinya jeu physique amana twebwe ibyo twagerageza gukora n'ibyakunda byinshi twahuje amalance menshi n'ama layup ari facile babuze urukino birabaho rero navuga yuko ntirwatworohera rwadubaye urukino rukomeye cyane kandi tuzi ko rutako urukino rutoroshe ubwabo icyo dukora tugiye gukosora twanya amakosa abereye tuhageze kugaruka turi meilleur mu rukino rukurikira bamwe na mbere barafise réussite binjije amashuti akenewe ku mwanya mwiza amashuti meza ku mwanya mwiza n'amarase fayi wabo uriko naronka
sigaranwa amafu ya stats ndabirabe ndazi yuko binjije amaranse menshi gusumba kandi twaronse menshi kubasumba rero iyo bigeze gutyo n'amanota usanga utahe mwibabara ko nyene amanota ashaka 10 kumva 15 amaranse fra 15 ushobora gusha ni menshi cyane rero muri ubwo buryo biragoye ko espera gutsinda mugabo ni ibintu bishika birashika no mutwazi w'ushigira ngo nkuru kurukuba amabara bimeze neza fizikimo ubona ko ngo baje kurwana kandi nicyo babitsindishije abakunzi niko twebwe turacyari muri saison giriye ikosa ryabaye muri fazare nishoboka muri fazare cyo tugiye gukosora icyo no bizeza kandi turacyafise intumbero dushaka gushikako rero urukino niko dutesha umutwe ngo tugire iki oya niko ari abantu dukebana mugabo surukino tufatira kwa karorero ngo turi equipe tameze neza pa tumeze neza cyane injise gusubura buke bishaka cyangwa ugasanga birashitse match y'itsinda mugabo ndazi aho tugwaye ndarukoro tugiye gusoma Given out cuma tentuin.